hariho amajambo mu kirundi atagikoreshwa mbere ugasanga umengo ayo majambo ariko aribagirwa. Urwaruka ruriko rurakura ubu ugasanga ayo majambo nta nayo ruzi. Nk'ijambo kwiserekeri nta benshi barizi kiretse abarutse kera. Bavuze ngo kwiserekeri ni ku kabare canke kwibara. Nibaza yuko iryo jambo ryavuye muri cercle. Kera bagiye mu nama bavuga ngo tuje kwisambure. Isambure nibaza yuko ryavuye muri assemble. Ayo majambo murumva yuko atakivugwa, ariko mu nkuru ngoma ndabashikirize muraza gusangamwo ijambo iserekeri, kwiserekeri. Umugabo umwe yari afise akanoti yatunze aharira n'umugore wiwe. Umugabo aravuga ati jewe mugabo, abantu baranyiyumvamwo barankunda. Ati we ntubona yuko baguma baza kundaba buri gihe kandi bakagenda bambwiye ko bankunda? Umugore ati na jewe ndabibona mugabo uraraba neza, aba bantu bashobora kuba arabakugomba ko ico bifungurira gusa. Wa mugabo aranka kuvyemera, atoya aba bantu nawe nusindyarya. Umugore atigira amahoro, ibi bintu byose dufise, ubu butunzi bwose dufise, iyi mikuku yose dufise, reka tuyisige ngaha twimukire mu kandi karere batatuzi, mugabo dutwara ibintu bikeya, hanyuma wiga abantu urabe ingene bameze, uzoheza ubone abagukunda n'abatagukunda. Nuko baca batwara ubutunzi bukeya barashika aho hantu. Yari yaguzeho itongo baca barahaba rero. Bahabaye murumva yuko bari bazanye ubutunzi bumwe bumwe mugabo bukeya. Abantu batangura kuza bamwimenyereza ko, bakabasororera, bakagenda bakagaruka, bakamubwira bati boss wewe nta muntu akuturutira kabisa, wewe turagukunda. Bakaza bagasangira umwerera, bagasangira udufungurwa. Wa mugabo ati madamu abantu je barankunda, tubona iyo twari ko bankunda, naha ntubona yuko tuhashitse bakankunda. Umugore ati yo nyaku bagukunda kubera ibi bintu ufise. Reka rero ndakwereke ibi bintu bikeya twazanye ngaha, reka dusubire tubirungike hariya twahora. Bice bigaragara yuko wakenye, amahera yaguhezeko, ubutunzi bwaguhezeko, mbere uzoce wigwaza wigira uremvye, maze nanje nzoca ngenda nce kuri umwe muri barya abantu bahora bavuga yuko ari abagenzi bawe, ndagutabarize ndababwira yuko uremvye kandi ugomba uje kwivuriza kure. Ataho rero ba bagenzi wahora uvuga tuzoheza tubone abagenzi b'ukuri bawe abaribo. Wa mugabo ati tubigire turabe, ivyo uvuga vyose je ndazi yuko abantu bankunda baza gusidukira rimwe kugira ngo bamfashe. Aca mushira ko ibintu nyene vyerekana yuko agwaye. Wa mugabo nawe arirembesha ari mu gitanda. Wa mugore atangura guca kumuhana, aca ku wundi. Mugabo abantu benshi ntibari mu mihana, abagabo bari kwiserekeri, bari guturitsa irengwe wampaye inka. Aragenda abasangayo, asanga biteretse amacupa menshi, bariko baragira turune, eka baryohewe. Atigira amahoro rero, muzine makuru wa mugenzi wanyu yagwaye kandi bisaba ko aja kwivuriza kure. Rero vy'ukuri arakeneye ubufasha bwanyu, murazi yuko ari umugenzi wanyu. Babantu bose bariyumya, bamwe baravuga bati reka ejo tuzoza kumuraba. Umugore wa mugabo abaratashe, aho babandi nabutanka basigaye baranywa inzoga, inyama nirya nawe. Ashika abwira umugabo ingene vyagenze, ati rero hariho bamwe bemeye ko bazoza kukuraba ejo,
reka turindire turabe yuko bazoza. Buraca haza kumuraba babiri bonyene kugira ngo barabe ingene mugenzi wabo amerewe. Bati mugenzi, twarumvise ubutumwa yuko ubabaye, ugwaye kandi ugomba kwivuriza kure. Bati reka twigore tugufashe kuko wewe wari umugenzi. Bati twahora dukunda kuja no kukabare, mugabo uno munsi ntitwaciyeyo, reka tukwitangire uje kwivuza usubire ugira amagara meza. Amayoga nayo tuzoba turanywa, igikuru nuko wokuvura ugakira ugasubira kugira amagara meza. Uko baca baragenda muri rya sinzi ry'abantu bose bahora bigira ngo n'abagenzi b'uwo mugabo. Yabonye abantu babiri gusa. Umugore wiwe aramubwira ati sha uburize. Uwo mugabo abaratahuye abantu ingene bameze, aca arahamagara ba bagabo babiri bemeye guheba kuja kw'iserekeri kandi bakunda agacupa. Mugabo kubera uwo mugenzi wabo agwaye bakavuga bati oya turahahevye reka tuje kumuraba. Aca arabahamagara abiganira ingene vyagenze, abiganira ko atagwaye, ko ahubwo yagize ivyo bintu kugira ngo arabe vy'ukuri abamukunda n'abamuryarya. Abo bagabo aca bagabira inka 10. Nukuvuga ngo guhera ubwo abo bagabo baca baba abatunzi. Babandi nabo abarabahinyuye, atahura yuko baza kumuraba kugira ngo bagire ico bamukurako gusa. Iryo cupa niryo batahiye kuko iryo serekeri bari barirutishije uwahora abaha, bari barirutishije umugenzi wabo yarabizeye. Sije no hohera abo bagabo batigeze biyumvira kuwahora abaha, bakamurutisha iserekeri, bakamurutisha kabare. Mu yandi majambo basogokuru nabo barayamaze bati umugenzi w'ukuri umubonera mu magorwa. Uku niko abantu bameze. Abantu barakwereka yuko bagukunda muri mu vyiza, hari ico bariko baragukurako, hari inyungu bariko baragukurako. Mugabo wamara gushika mu bibazo, abagukunda koko nibo bagusigarako. Ibibazo ducamwo n'akayunguruzo kayungurura abagenzi bawe, ibikumbi bikavamwo ugasigarana abagenzi b'ukuri. Bwira ko waciye mu bibazo, ndakubwire ko ufise abagenzi kandi nawe urabazi, kandi si benshi. Nimba utaraca mu bibazo ufise abo wita abagenzi umuyoro, mugabo si abagenzi b'ukuri bose. Uyu mugabo kavakure agize akajesite kugira ngo arabe abagenzi afise, yasanze afise abagenzi bake bo ku mutima. Abandi barase guheba n'icupa, barase no guheba icupa rimwe batiye bagabo, iri cupa rimwe reka turibike ntiturisorore, tuzoje kurifashisha wa mugenzi, akagahera kazofasha wa mugenzi aje kwivuza. Ivyo ntibigeze bavyiyumvira, bagize bati turiti icupa nyabona. Uyu muntu iyaba yaragwaye vy'ukuri, ntimwumva yuko yari gupfa no gupfa? Mwumva yari kuronka amafaranga aja kwivurizako? Yarazi yuko afise abagenzi nabo atari abagenzi, arabisonde. Reka tuje ku vy'igihugu rero. Hari abantu bemeza abandi ko bakunda igihugu, hari abantu bemeza abandi ko bakunda Uburundi. N'amadarapo ugasanga barayicafyeko, ugasanga ku mubiri hose yambaye ibimenyetso vy'idarapo ry'Uburundi vyerekane yuko akunda Uburundi. Uzomenya rero kukunda Uburundi neza mu gihe Uburundi bumerewe nabi, buriko buraguhamagara buti mfasha ndageseye, mfasha ndaheze, ndapfuye. Mwari muzi yuko igihugu gitabaza, igihugu kiragera ahantu habi kigatabaza, kigakoma induru, kikarira kugira ngo abacu bagitabare. Nimba utaravyumva, ubu igihugu kiza kiriko kiritabariza. Igihugu c'u Burundi kigeze aho umwasi ashaka, kiri apla, nukuvuga ngo
nimba kitaza carashitseyo kiri ku nkengera kiri ku manga kigomba gikorokereyo. Abantu nibiyunguruza, umuntu ugira ngo ashike ku kazi mumva ko bidashoboka atiyunguruza. Ikigira kabiri nuko abantu benshi ntibabona kazoza, baca bata ico no kwita ivyizigiro muri kazoza. Iyo rero umuntu amaze guta ivyizigiro muri kazoza bica bigora cane ko ashobora gukora ibintu bizotuma ejo abaho. Ubugira gatatu nuko leta idashobora gusubira kuronka amatagisi n'amakori. Ivyo no kumva ko rinacari ikibazo gikomeye cyane. Ikigira kane, abantu bagomba kuza kwivuza mu makungu. Murabona ko dufise ingorane y'ukungena abarundi bivuza. Ntibashobora kuza kwivuza ngo bikunde. Kubera iki? Ubwa mbere kubera ivyo bintu vyo kwiyunguruza, kubera ivyo bintu vy'amafaranga y'agaciro utanoshobora kuyakura, tukaca tubona rero leta umengo nukuri ntibiyiraba. Leta sihiri nukuvuga ngo izi ngorane yoyo ivuga yuko abantu atangorane bafise, abantu bamerewe neza. Iki rero murumva yuko ari kibazo gikomeye cyane. Voilà. Aha ni hamwe na wa mupatiri yavuga ati ko abantu bovuga bati abantu baranezerewe kandi bababaye, ivyo bintu nibiki? Turafise umukuru w'igihugu, turafise abashikiranganji, turafise umushikiranganje wa mbere, turafise abashinga amateka. None abo bantu bose uno munsi bari hehe? Maze kwandika inzandiko nyinshi cyane, icyo tutazi ntituzi ko bazironka cyangwa batazironka. Nivyo turamaze kuvugana n'akatari gake na bamwe mu nzego aba canke bariya, mwashaka na wene arimwe. Mugabo ubu uyaho ibintu bigeze, tugomba kuvugana inyisho zihuta, no kuvuga bimwe akurteru, inyishu za kure hatoyi moyen terme niza kure cyane a long terme. Kuko kubera iki tuvuze ibyo, twarumvise mu mugambo utwara CNDD-FDD bavuga ngo kugira ngo iki kibazo kiveho ngo bafashe umugambi wo gutera amavoka ngo no gutera ikawa. Nivyo ntitubihakanye, mugabe ivyo nibibazo nico twokwita inyishu muri kazoza ka kure. Bati kugira ngo ibibazo turimwo bihere, ibibazo by'igitoro, ibibazo by'isukari, ibibazo by'ibindi byose dukenye, duhisemo kwiterera amavoka n'ikawa. Bati ivyo nivyo bizomara kino kibazo. Alo amavoka ariko arategwa kino gihe azokwera tugeze hehe? Abarundi tuzoba tuza tumeze gute? Oya ndababajije namwe. Dukeneye uno munsi turakeneye inyishu zihuta cyane, kuko tutabikoze gutyo ejo bizogora cyane. Kuko na yambono umukuru w'igihugu yashikiriza abarundi kandi twese twemera, nishobora kuja mu ngira abantu batariko bariyunguruza, abantu batariko barakora, ntibishoboka. Igihe amasosiyete nka yose uno munsi aba ya leta canke ayabigenga asa n'ariko arugara. Navuze nti igihugu cacu kigeze ku manga. Voilà, ngiki kivyerekana rero. Amasosiyete ya leta, amasosiyete y'abigenga ubu ageze aho umwasa ashaka. Ubuzima bw'abantu bumeze nabi cyane, nabwo nyene bumeze nk'uko vyumvikana yuko ntuhoshobora kuvuga ngo igihugu kimeze neza abantu batameze neza. Voilà. Aha rero noca mbaza nti umuntu ataragera aho abibona ninde? Hari abantu bagomba bakwemeza yuko igihugu cifashe neza, ahubwo kiri ku muvuduko w'iterambere rikomeye. Yuko rero igihugu c'u Burundi kigwaye gose, kiko kiradutabaza kugira ngo tugikize. Bamwe rero bavuga ngo no kucitangira bocitangira, ngo n'amaraso yabo boyamena kubw'igihugu c'u Burundi. Voilà. Ubu harageze rero aho tubahamagara duti ingo mwavuze yuko mwocitangira ingo. Ubu rero turavuga duti kugira ngo igihugu c'u Burundi gikire
tugomba tucibabarize, tugomba twisonzeshe kubw'igihugu cacu kugira ngo gikire. Voilà. Ubu rero igihugu c'u Burundi kigeze ngaha, ubu igihugu c'u Burundi kiri muri ibi kirakeneye abantu bagikunda by'ukuri. Apana bamwe bavuga ku munwa gusa, bamwe bagenda barerekana utudarapo ngo nito twerekana yuko bagikunda. Oya, kirakeneye abantu bacihebera, abantu bacibabariza. Murabona yuko kimeze nka wa mugabo yari ku gitanda. Wewe nuko ari byo yari yigize, mugabo igihugu si ivyo kiriko kirigira, vy'ukuri igihugu kiramerewe nabi. Bagenzi, ubu turiko turavuga duti twisonzeshe rya cupa, twisonzeshe za nzoga, twisonzeshe ivyo twahora dukunda, twisonzeshe kugendera mu miduga, twisonzeshe kugura vya bindi vyose twavuga kugira ngo dukize igihugu cacu, kugira ngo turokore igihugu cacu. Mfise ubwoba ko hashobora kuba hariho abantu bovuga bati hako twoheba icupa, hako twokwisonzesha icupa, hako twokwibabaza kw'icupa, igihugu c'u Burundi nikigombe kigende, ikigombe gitembe. Je sinshobora guheba icupa. Niyumvire bakubwiye bati kugira ngo igihugu c'u Burundi gikire, banza wisonzeshe iri cupa mu mwanya kanaka. Ugaca uvuga ngo oya, ngo je hako no kwisonzesha icupa, hako no kwisonzesha iki. Oya, igihugu c'u Burundi ikigombe kigende. Sivyo nagomvye kuvuga. Nagomvye kuvuga yuko muri iki gihe igihugu c'u Burundi kigeze habi, arico gihe gikeneye kubona abagikunda koko. Mbega ukunda Uburundi? Voilà. Ntushobora kuvuga ngo urabukunda mu gihe butarashika habi, hanyuma ngo bwihebere, hanyuma ngo ugire ico uhevye kugira ngo burokoke, hanyuma ngo ugire ico uhevye kugira ngo buzanzamuke. Tuvire kuri ba bantu babiri bagize bati twebwe turahevye inzoga twari kunywa, naho tuzikunda turazihevye kugira ngo ujya mugenzi wacu yahora dufasha ibintu vyinshi tumuterere aje kwivuza. Murumva uwo mutima, murumva uko rukundo, murumva izo mpuhwe bari bamugiriye. Voilà. Fata rero ko ujya mugabo ari Burundi ubu, wewe uriteguye kwibabaza kugira ngo bukire, uriteguye kubwihebera muri ubwo buryo twavuze kugira ngo Uburundi bushobore gukira. Abariko barabwica, abariko barabwonona, abariko barabushira mu cobo, bobo baguma babandanya, bari ku murindi ukomeye. Rero wowe ugiye mu kabari, ugiriye mu muduga, ugiye kurya inyama, ugiye mu isoko, ni ubu uri kurabaha inguvu. Izo nguvu rero ya tagisi, ya makori utanze bashira mu mifuko yabo. Abashaka kwigira amasiha twegeraniriza mu kigega, nabo banyegeza mu myobo bacukuriwe hatuwa. Twegeraniriza mu kigega ca leta, nabo bashira mu mifuko yabo. Dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka. Muganda bakunda ko abarundi muri nsabwe kwiba muri abambere kabisa. Emwe sinzo birya ko mu sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka. Nani $47 million. Samezi 2 y'igitoro. Chamwimvira nk'ubwo busuma. Ntibikunda. Ni ngombwa. Haraji daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire, nk'ivyakozwe n'umuntu, nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire, ni zancabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere, mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko. Igihugu gisambuye mu butunzi, ubu gisambuye kandi kirahenuka. Ibintu bitwita bya telecommunication ingene vyifasha, ni murabe ibi bintu by'amashirahamwe nka za Brarudi ingene vyifasha adashobora kuronka ibintu, ni murabe iyo mashirahamwe nka Sosumo. Icayi ubunyane naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe. Mu miseze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa, narazivye amatwi. Twararungitse urwandiko, ni ukuvuga yuko l'économie burundaise ya pla, ubutunzi bw'igihugu
bugeze aho umwasi ashaka uno munsi. Ivyo rero kufata ko ari ibintu bisanzwe nukuri si bisanzwe na gatoya. Ngo ibitwenza abana vyiriza abagabo kuzuba. Aho tugeze saho gutwenga hageze yuko twitangira igihugu cacu. Ivyo bintu rero twebwe tubona yuko ibintu bisa nukuri byaraniranye cyane. Aho ntitwavuze ibijanye na n'umuyaga nkuba electricity, ntitwavuze ibijanye n'amazi, ni ukuvuga ubutunzi bw'igihugu bugeze aho mwasa ashaka. Abaririra Imana turirira Imana, abitwengera nabo bitwengere birire basha. Ariko igihugu c'u Burundi kiriko kirahamagara gitakamba gikoma induru giti ntabara ntabara ntabara. Mugabo hagati aho rero igitangaje muri leta baguma barondera kubaho neza. Ikimenyamenye bigaragarira mu madeni. Uno munsi Burundi bufise ideni rirenga amamiliyaridi hafi 6 ibihumbi 6 mumbabarire, plus de 6 000 milliards, plutôt près de 6 000 milliards. Ni ukuvuga amamiliyaridi angana gukira amadeni, kandi menshi usanga ava mu gihugu kuko ayarenga amamiliyaridi 4,000 nayo ngaha mu gihugu, ayandi n'amadeni igihugu kiba cyafashe hanze. Mugabo yakora amadeni akora yigira mu bintu byo kubaho kwa minsi yose kwa leta, ibintu byo kwigurira amamodoka yagayaga, ibintu byo kwifata neza, ibintu byo kugira ingendo, ibintu bya entandase niyaja. Murumva amadeni igihugu gifata aja muri ivyo. Murumva ga abantu b'Imana natwe dukubititse, kuko biragaragara neza ko atamigambi y'iterambere iri kuyarangurwa. Biragaragara ivyo bintu none mu by'ukuri twebwe twobireka gutyo, twobireka uko. Bavuga ngo uwigize urutarotaro bamuyoza amase. Hari ibintu twebwe turiko turasabirako nk'abarundi tukihorera tukibera za ntama nyene nka kumwe kwa patiri yavuga, ariko ahandi ibi bintu nibo bisabira. Nico gituma muri leta badafashe ingingo tuzotegerezwa kubitwarira, kuko abanyego turafise ubwo bubasha. Nagira nibutse ko bwizwa shingiro amasezerano Uburundi bwashyize gwikumu yitwa Déclaration universelle des droits de l'homme, hamwe n'amasezerano yitwa Pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, ategeka amareta na leta y'u Burundi rimwe yuko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyagihugu babo babeho neza. Iyo leta rero itagishobora gukora ivyo bintu, no kuvuga yuko iba iri kurahonyanga amasezerano. Umunyagihugu wese arafise uburenganzira bwo kwitwarira iyo leta. Aka kantu murakumvaga yemwe? Aka kantu mwakumvise? Mbega wumvirije ubusuma umukuru w'igihugu yavuze, yuwumvirije amajambo yavuze, wumva ho baharagira ko twitwarira leta? Voilà. Reka ikingome ndakigarukirize ngaha ntacu. Nzokigarukako. Uko uyu muntu ameze dufate ko ari muri koma, ubutunzi bw'u Burundi niho bugeze. Rero turavuga duti twisonzeshereze igihugu, twiyime, twibabaze ivyo vyose twahora dukunda kugura tubireke. Abo bantu nabo badufata uko bigombeye, bakatugaya twebwe nk'abene gihugu. Ejo baze batahure yuko natwe dukenewe, dufise uruhara mu iterambere ry'u Burundi. Avambaza ati none kubereke twohagarika amakori. Ayo makori nyene niyo batera intege, ayo makori nyene niyo baha inguvu zo kuguma bagira ivyo bintu, baguma bashira mu mifuko yabo gusa. None twoguma twemera amakori yacu akaguma aja mu mifuko yabo kubera iki? Tuzoba turiko turakiza igihugu. Mumenye yuko muganga iyo wakomeretse hanyuma ukagenda ngo akuture canke amapansuma yakumiyeko, ariko arakura ko pansuma urakoma induru ukavuza ugwamo, mugabo ashize ku muti nahakuruta kandi rirababaza, mugabo ariko arakuvura.
muganga wewe arashiramo ingufu mugabo ariko arakuvura abazi yuko ejo uzokira. Rero natwe twobikora muri iyo ntumbero yukugira ngo dukize Uburundi ntibubandanye bugwa muri iyo nyenga. Ibintu byose biriwe biparangane tubona. Umenye yuko ugiye mu kabare uzoba uri kurabaha ingufu, umenye yuko ugiriye mu muduga uzoba uri kurabaha rya kori bashira mu mifuko, umenye yuko ugiye mu myidagaduro uzoba uri kurabaha za ngufu. Twibabaze tumere nk'aba bantu babiri baje kuraba wa mugabo agwaye. Dukize igihugu c'u Burundi vraiment. Tureke kugurisha igihugu c'u Burundi ubukunzi bw'inzoga canke ubukunzi bw'amacupa canke ubukunzi bw'inyama canke ubukunzi bw'amaraha. Ivyo tuzobijamwe mu nyuma, tubanze turokora igihugu c'u Burundi. Ibi ndiko ndavuga kandi ntibikenewe ko tubikora twese kuko hari ababifisemo inyungu, muravyumva. Bikenewe yuko bikogwa n'abantu bakunda igihugu conyene gusa, naho bo bari bake mugabo bagikunda vy'ukuri ibintu vyoja ku rutonde. Ivyo twobikora mu ntumbero yukugira ngo habeho ibiganiro rukokoma, ibiganiro bihuza abarundi bose kugira ngo izi ngorane zose bazigire hamwe hanyuma Burundi bwogorore. Nta yindi ntumbero twobikorera. Burundi butembagare tubona nyene. Turuhe dushike hahandi umukuru w'igihugu yavuga ati none hamwe bwoshika kuri 0 francs vyogenda gute? Nitwasha duhunga twese. None mubona buriko burajahe? Mubona Burundi buriko buraja hehe mwebwe muvyitegereza? Uburundi buriko burarira. Uburundi buriko buradutabaza. Iyaba mwabona amosozi ariko arashururuka. Uburundi buriko burarira. Niho mwovyemera. Ikintu wemeye kwibabaza ko nigiki mu vyo tumaze kudondagura kugira ngo igihugu c'u Burundi kive aho kiri kino gihe, kugira ngo igihugu c'u Burundi cogorore gikire kive muri bino bihe kirimo. Ugiye kubandanya uhinguvu abasuma canke ugiye kwibabaza? Guhinguvu abasuma ni kuja mu kabare ukanywa vya bindi vyose uzi, kugenda ukarya za nyama, kugenda n'imiduga. Voilà, ivyo vyose uzoburi kuraha ingufu abasuma. Nico gituma tuvuga duti twigire n'amaguru, duhagarike inzoga. Voilà, ntaco tuba, duhagarike kugura impuzu mw'isoko, ntaco tuba. Aho nizoba turiko turanka igihugu, ahubwo tuzoba tugomba kukirokora kuko babasuma bazosha batakaza ingufu. Voilà, bimeze kose ndizera yuko abantu muriko muratahura kandi aba bantu bariko bagira ibi bintu nabakozi b'Imana. Voilà, iyo abantu bakomantaje imitima gushika kuri uru rugero, mwibuke Farao Imana yavuze iti jewe nyene nzokomantaza umutima wiwe ube nk'ibuye. Voilà, gushika yaho icubahiro canje kizogaragara. Voilà, aba bantu nabo bakomantaje imitima kuva kera, barakomantaza imitima. Aba rero nabakozi b'Imana ntibazi yuko Imana yo nyene ari iriko bakoresha. Biriko biratuma abarundi twuguruka amaso tubona yuko abo bantu atarukundo badufitiye atari kuduta mu nyenga. Izeye yuko mwatahuye. Nico gituma twatanguje urugendo rw'amahoro kugira ngo twibabaze kubw'ibi bintu, hanyuma ugo rugendo rw'amahoro ruzodushikane aho igihugu c'u Burundi kigira giti ashi, aho umurundi wese azogira gati ashi twari tumerewe nabi, none Imana irakoze kutugirira neza. Ugo n'urugamba watwese rero, ariko mvuze ngo twese aho mbandengeje urugero kuko murazi yuko hari abantu bobo bafise inyungu muri ibi bintu. Hari abantu bari connecte kuri aba basuma kugira ngo ndabereke yuko igihugu kirira canke gikoma induru gitabaza. Reka ndabaha canke ndabereka ubutumwa buri mu ruririmbo ruhayagiza igihugu c'Ubutaliyano. Mwumve ingene igihugu gihamagara abanyagihugu abacu kugira ngo bagitabare. Voilà, yuko umutima wo gukunda igihugu uza guca uvyuka muri mwebwe kugira ngo twisonzeshereze twibabarize igihugu kugira ngo cogorore. Voilà, ubu ntitubaze ico igihugu kidukorera, ahubwo tubaze ico dukorera igihugu. Iryo jambo ryavuzwe na John Kennedy, mugiyumvireko murishishoze ko. Voilà,
Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.